Shalom shalom bakunzi ba Action Vibes TV in Sweden i Burundi aho muri hose turabahaye mwiriwe kuri weekend ya 26 juillet 2024 bakunzi murakomeye ni wa mukunzi wanyu Kanyamba Amandine aha mu gisagara mu gihugu ca Sweden tubazaniye bishasha tubazaniye ibintu biriko biraba mu gihugu cy'Ubufaransa bega mwari ubizi nabinyandikire muri commentaire turabivyari byo bakunzi mu gihugu cy'Ubufaransa cyatewe iteka ryo kwakira inkino Jeux Olympiques zihuza ibihugu byose ahano kuri inosi tutibagiye vya bihugu by'iwacu byo muri Grand Lac Uburundi, u Rwanda, Congo, Tanzania tukaba tubahaye mwiriwe aho muri hose mwumve ko tubakunda cyane gose n'umutima wacu wose muri Yezu aduha ingabirano aduha byose twagiye bakunzi muri ico rero igihugu cy'Ubufaransa mu gisagara cande ca Paris murazi bihari ko birahabera ubu tugeze ku isaha imwe iburi minota 15 haraheza akanya hari ku isaha 12 aho bugurura Jeux Olympiques muri ico gihugu cy'Ubufaransa aho umutekano wubahirijwe aho abantu bose babishoboye bakunda izo Jeux Olympiques bahishikiye mbega vya biriko bigenda gute reka twumvirize ijwi ryacu muri ico gihugu cy'Ubufaransa batubwire ko ariko biragenda anza abakirisu babaye bose abatuye mu Bufaransa twari twiteganye igihe kitari gito rero nk'umukristo muri Ecclesia narashoboye gukurikirana iko rubanza cyane akunda sport none rero kuri compte robot ndiko ndanregistra témoignage kubasabikanyiriza ingene tubibayemo ingene tubibona ndagira ngo shimikire cyane ku byo Ecclesia dutumirira kuri compte robot rero dusigaje umunsi umwe amasaha 11 iminota 19 n'amasegonda 40 kugira ngo go rubanza turutangure un jour 11h19 minutes et 40 secondes lors de l'enregistrement de ce petit témoignage none rero n'urubanza rwitezwe na Ecclesia hamwe na leta y'Ubufaransa bafadikanyije guhera mu 2020 depuis septembre 2022 la direction du projet des Jeux Olympiques Paris et l'Église catholique barashize mu ngiro programme dukurikiza ariyo yitaba akamo tutegwa na papa pour répondre à l'enjeu de l'hospitalité ils ont enjeu d'hospitalité nk'uko papa Francisco abidutumirira mu 2018 c'était axé sur la rencontre, la formation, la mission et la sanctification no guhura n'abandi hanyuma tukiga hama tukaba mu butumwa kandi tugahezagiranwa ni muri iyo gahunda rero habaye mu kwa kane mu 2023 lancement de l'accompagnement et de la mobilisation de l'église à travers 2000 jeunes entre Guaruka l'Ofisimiaka 18 na 35 bazoba bavuye mu Bufaransa bwose bifise intumbero zibiri c'est célébrer je n'en quitte les deux objectifs d'évangélisation célébrer avec l'enthousiasme à travers le sport l'éminente dignité de la personne humaine et l'appel à la fraternité entre les peuples. Deuxième objectif, ni favoriser l'accès des plus vulnérables à ces JO, en particulier des personnes en situation de grande précarité, pour ne laisser personne au bord du chemin afin d'honorer la devise olympique qui est plus vite, plus haut, plus fort ensemble. None rero ni muri izo ntumbero kugira ngo dusubire duhiteka ubuntu n'ubugwaneza mu guhamagarana umuvukano hanyuma kandi ntihagire n'umwe dusiga inyuma mu civugo ca olympique c'inkino za olympique plus vite mu bubangutsi plus haut dushira hejuru dushize amanga plus fort no mu bukomezi kandi turi kumwe ensemble urakoze
mwakoze ijisho ryacu rya Action Vibes TV i Paris mu Bufaransa ubandanye tubera ijisho murumvise ko ariko rateguka mbere yewe mwari mubiza kuno mwaka Ecclesia Katolika irimu ifatikanije n'igihugu cy'Ubufaransa intwaro y'Ubufaransa baragiye hamwe bariyumvira uko Jeux Olympiques zotegurwa none bantu b'Ubufaransa murafise ico muturushije muri kano kanya mbega yemwe twese twoshobora kuhashika emwe uzohashika abatarahashika bari mu nzira bashika amahoro byo bigende neza tukaba turiko twifuriza intsinzi cyane cyane barya abantu muri Jeux de Grand Lac twabifuriza intsinzi muze mutsinde ne mutatsinda nta kibazo igikuru nuko muba mwarashitse muri izo nkino mbega none yewe numva umengo nocanga ndahagurukira ubunyene nkaja kuraba ariko ntaco Action Vibes TV uhatubera urakoze cyane gose mbega none ndiciye nibaza ikibazo kimwe mbega kandi zamaziba muri ete y'ikirere kimeze neza mbega Imana yaturemye ibirere vyiza uragaheza kigwamuka amaduha ikirere kimeze neza nico gituma zamaziba kenshi muri ete turifuza ko mu yindi myaka izokurikira ese yezo dutera iteka tukazakira ino Stockholm na muri Swede twizere ko navyo nyene bizotinda bikahaba nuko rero Ecclesia Katolika ako niko kabirya kuno mwaka gasumvye izindi Jeux Olympiques zahabaye twizere ko abakinyi bazoba bameze neza abaseserdoti b'umukama muze mushike kuri taho ziko zirabera rezeveke abantu bose babishobora baze bahashike baze batubwire ko bizoba biko biragenda mbega none reka twumvirize kandi ngira hariho akandi kano kabirya reka twumvirize mu kanya. Bonjour à tous, c'est le Père Steve. J'ai la chance d'être au cœur de Paris et à moins de 48 heures du début officiel des Jeux Olympiques de l'édition Paris 2024, il règne une certaine effervescence dans les rues, dans les quartiers, dans les arrondissements. Récemment, nous avons assisté, et encore aujourd'hui, au passage de la flamme olympique dans les divers quartiers, arrondissements autour des sites des JO, dans les divers départements. Mais ce qu'il y a, outre la ferveur populaire, c'est que l'Église s'est totalement investie dans le projet des Jeux Olympiques. Ils ont lancé une grande initiative qui s'appelle Holy Games. Alors littéralement, ça pourrait se traduire par de saints jeux, des jeux qui permettent de la sanctification, un petit peu pour montrer le lien entre le sport et la foi. Il y a eu des grandes conférences autour du lien entre le sport et la foi, la spiritualité et la foi. Vous savez que dans l'écriture, particulièrement dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Saint Paul par exemple, on file la métaphore entre l'ascèse spirituelle, le fait de faire un effort avec la grâce de Dieu pour être disciple du Christ et le fait d'aller vers le Seigneur, et c'est une image sportive qui est employée. Saint Paul dit que par exemple, comme les athlètes qui s'entraînent au stade, eh bien nous aussi nous devons nous entraîner à marcher à la suite du Christ. Il va dire que nous courons pour atteindre et recueillir la couronne qui ne se flétrit pas. Voilà, donc on essaie de montrer un petit peu le lien entre le sport et la foi. Et en ce sens, le projet Holy Game comporte une quarantaine d'aumôniers, une présence d'évêques, une présence d'église. Il y a une chapelle pour les sportifs et tous ceux qui seront impliqués dans les Jeux Olympiques qui a été ouverte à Paris, à la Madeleine, dans l'église de la Madeleine qui n'est pas très loin en plein cœur de Paris. Nous avons par exemple des sortes d'olympiades de la foi qui sont organisées un peu partout. Donc il y a cette ferveur
assez incroyable qui confine finalement à la foi, parce que il ne faut pas le nier, nous avons un aspect spirituel dans le sport et aussi dans ce passage de la flamme. Vous savez que quand un sportif se concentre, se prépare, s'entraîne, c'est une véritable ascèse. Et alors, j'ai vraiment la chance d'être au cœur de ce moment historique. Pour le sport, pour les visiteurs du monde entier, il y aura quand même 15 millions de gens qui seront de passage à Paris, pour la diversité des sports, pour la rencontre. Alors le pape François a également envoyé un message. Alors je tiens à souligner quelque chose de très important. Il y a une tradition au début des Jeux Olympiques, c'est la messe pour la trêve olympique. Et cette messe a eu lieu le 19 juillet, en présence de nombreux évêques, de nombreux sportifs, du corps diplomatique, pour montrer, et du président du Comité international olympique, voilà, et nous y étions pour dire, voilà, c'est un temps de paix, un temps de fraternisation, une sorte de parenthèse dans ce monde qui est rempli de tourments. Voilà l'ambiance spirituelle des Jeux Olympiques que nous vivons en ce moment, et nous espérons que ça va continuer les 3 prochaines semaines. Voilà, bonne journée à vous. Oh, mbega vyiza, mbega hari ico mutari mwumvise. Muri ico gihugu c'Ubufaransa hazoba hari abashitsi bashitsi Paris kuri Jeux Olympiques bangana n'imiliyoni 20. Mbega murumva ko bangana, barashobora no kurenga. Hakazoba hari abatlete ibihumbi 15. Hakazoba hariho n'abavolontaire bimwe bita abakoranabushake bangana n'ibihumbi 45. Mbega ako kanyamuneza kazoba kari ngaho onye, biraryoshe. Hari ikindi kintu naco ijisho ryacu Paris yatubari les Jeux Olympiques Paris Game. Mwumvise ico bisiguraga yemwe, abapatiri, abasenyeri bose bagiye hamwe, akabijya muri vyose. Umupapa wacu yarungitse ubutumwa, aravuga yuko ashigikiye izo nkino kugira ngo ntitubicishe amajambo menshi. Kundwi tuzogerageza tuze turabaha ibiganiro uko biriko biragenda. Ariko banywanyi ba Action Vibes TV, ntimwibagire ikintu, ni inkino z'urukundo, iteka iwanyu, iteka iwacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ntimwibagire kugira sabone, abanywanyi benshi murakoze. Twize ko dans 3 semaines tuzokumva ivyiza vyinshi bizoza vyavuye muri Jeux Olympiques. Turabasezeye, mugire iteka iwanyu, mugire aho muba mubahwe, murakoze.